Reka ndabaramutse mwese mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kazina Claudine Habonimana, intaravugabutumwa ya Sororezo kw'ishingiro ry'Isororezo nyene niho nsanzwe nduhukira. Umutwe w'icigwa uravuga ngo ntiwisamaze mushinganahe. Dusenge. Uraguhamagaye ubane natwe muri ino siguro, ntiwisamaze mushingantahe, kugira ngo icotuma umushingantahe ahari hose yoyumva ko ari ubundi bugorozi akwiye kongera gushikako mu bijanye n'urugo arimwo, ntiyirengagize abe kwisamaza, ahubwo ijambo ryose aza kumva rifate mpiri, maze ahindure. Ubwo twiteguye umuzowa wa kabiri, ingo nyinshi zize gusanganire, turavyatsa Imana mw'izina rya Yesu. Mwamaze kumva rero umutwe w'icigwa aho uvuga ngo ntiwisamaze mushingantahe. Uyu mutwe w'icigwa nuko kenshi abashingantahe benshi amajambo menshi bakunze kuyisamazako, ukamenga ntibabibona, ukamenga ntibibaraba. Niyo mpamvu bahamagarira kugira ngo n'ubundi ntimwisamaze, ahubwo muze kugira ngo twongere tuvugurure, tugire ubundi bugorozi buciye mu bijanye n'inshingano abagabo mwahawe. Ubwo abenshi batariko barayikora, ubwo abenshi bayirengagiza, ubwo abenshi mu vy'ukuri umenga ntibazi neza, baravyibagiye. Twongere twibukanye nkuko Yuda bitubarira hariya muri 1:5. Sinje kubigisha, nje kubibutsa. Twongere twibukanye, izina ry'Imana yacu ihabwe icubahiro. N'iri somo rero nyene duca tubona ngaha muri Petero wa mbere 3 ku murongo w'indwi haravuga ngo, inganzi y'amajambo iravuga ngo ry'abagabo n'abagore. Ku murongo w'indwi naho haravuga ngo, namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi ibibereye, kuko ari nk'imbombovu zidahwanije namwe inkomezi, kandi mubahe icubahiro, kuko nabo arabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo gusenga kwanyu nikugire ikigutesha. Imana yacu ihabwe icubahiro. Ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu. Koko igihe tugezemo nagira turi mu bihe vy'iherezo, abagabo murabanye n'abagore banyu nkuko Kristo mu vy'ukuri yabahaye iryo banga yuko ngo muri umutwe w'urugo. Koko murabanye n'abagore banyu, canke muri nk'ibintu vyitirira ambone gusa ko naha mu rugo, canke ambone gusa ko ndamuha ratio, mugabe ivyiyumviro biri kure. Ni ibintu vyo gusenga cane, ni ibintu vyiganziye Satani asigaye afatirako cane, aho muri kino gihe mu vy'ukuri kiranga ibihe vy'iherezo, aho abagabo benshi batakibumba n'umugore umwe, aho usanga mu vy'ukuri umugabo akunze usanga afise uwundi mugore ku ruhande. Ariko nizere ko baba abakristo baba badabara abakristo, umuntu wese arenga kw'iryo tegeko mu vy'ukuri yumve yuko Kristo ntazobura ko bimuhanira, azobihanirwa. Nubwo bamwe mu yandi mashengero mu madini atandukanye bashobora kuvyigisha ukundi kuntu, ariko wumve ko inkuru ngufitiye uwo munsi ni uko mu vy'ukuri ukwiye kutarenga ibwirizwa ry'indwi. Izina ry'Imana yacu ihabwe icubahiro. Ni ngaha nyene kandi mu Bikorosayo 3 ku murongo, mu Bikorosayo 3, Abikorosayo 3 ku murongo ngahanye wa 10, ku murongo wa 20, ku murongo wa 19 naho hari amajambo kandi yodufasha. Indanzi y'amajambo iravuga ngo umubano wo mu rugo rw'abakristo. Ngo bagabo 19, ngo bagabo mukunde abagore banyu, nimubabere umururazi. Imana yacu ibagwanire cane. Bagabo, ikintu mukwiye gutahura ku badamu banyu, umugore nta kindi kintu akeneye ni kumukunda. Umukenyezi wawe iyo wamaze kumukunda mu vy'ukuri, naho bizotuma ca cubahiro umugombako, kiya cubahiro vuba na vuba kimugaragarako. Ego hariyo abagore b'ingare, na Bibiliya irabivuga, hariyo abagore b'ingare badashoboka,
none mbega iyo ufise umugore w'ingara atakubaha ataguha agaciro nk'uko uri umugabo wiwe, uhora ufata umwanya wo kumusengera kangahe? Mbega satani naca akujana muri babandi ugiye kurondera ukubaha? Ngiki kintu abagabo benshi bamaze gutakaza, urukundo abagore. Imana yaravuze ati mugabo ukunda umugore, gukunda abagore banyu ntibikibarangamwe mu vy'ukuri. Aho usanga abagabo benshi ako kajambo gukunda agaheruka kirondera umugore wiwe, mugabo kukabandanya ngo akunde uwo mugore wiwe. Nayo babwiye abagore nta wundi munezero bashaka ni gukunda, kumukunda. Umugabo iyo amaze kumukunda, umugore atari wa mugore w'igipfu, arakugaragariza nawe umunezero, hamwe usigaye uri nk'agatwengo. Koko canke abagabo benshi kumenga mu vy'ukuri hari ibintu menga bikibagora, wiyumvire. Simbira hari yanye mu Migani 18 ku murongo wa 22 haravuga ngo urose umugore aba aronse ikintu ciza, ngo kandi aba aronse ingabire kuhoraho. Imana yacu ahabwa icubahiro. Ngo urose umugore aba aronse ikintu ciza. Koko iri jambo ugiye kuryagura ukaryagura cyane, uwo mugore waramuronse, uratabura neza ko waronse ikintu ciza, kandi ngo uba uronse ingabire kuhoraho. Nturi wa wundi mugore wawe mu vy'ukuri isaha zo gutaha kubonye yumva umutima umuvamwo. Nturi wa wundi mu vy'ukuri umugore wawe iyo akubona asigara yifuza ibintu, ati ndushwa n'umugore yafakaye, ugasanga ariko ariyumvira amajambo mu vy'ukuri yamugwa ku mugwanizi, ariko arabitezwa nawe kuko nta rukundo umugaragariza kuri wewe. Ugasanga mu vy'ukuri uri wa wundi umugore atigera kunezerezwa, kuko we aragerageza kugira ngo akwiteho. Mugabo wewe kugira ngo mu vy'ukuri umunezerererwe bikanka. Ariko kenshi abagabo benshi, ego ndabivuga, hari igihe usanga biva ku bagore, n'igihe usanga biva ku gatima ko gukunda, gatuma satani abifatiraho cyane. Simbiraho nyine ku 19 ugende hariya anye ku 14 mu Migani nyene ngo urugobo n'itunga, ngo umuntu abiragwa ngo n'abavyeyi, ngo ariko umugore aciye ubwenge umuhabwa n'uhoraho. Imana yacu ahabwa icubahiro. Uwo mugore wamuhawe n'uhoraho. Uwo mugore twamaze kumva na hariya ati kandi aba aronse ingabire kuhoraho. Mugabo we ntiwigera uha agaciro uwo mugore wawe, mukamira mu nduru, ukamuha muri uruhu, gushika umugore mu vy'ukuri ugasanga uri umugabo urafise ibintu, mugabo kudaha agaciro umugore wawe kujambo gukunda muri wewe rikaba ritakugaragariraho. Wimvire umugore akamira mu bihe vy'umubabaro, nta kindi Imana yagereranije n'ijuru rito atari ingo. Kandi wumva yuko mu vy'ukuri mu gihe ngo umugore wawe umukunze, nawe akugaragariza kukubaha no kukwitaho, bigatuma mu vy'ukuri nimba muri babiri wowe wa mugabo udakunze umugore nawe akwiteho, bizotuma umubano wo mu rugo usinzikara. Ariko hari ikindi kintu nyambere gikwiye kubaho mu gihe igicaniro cyane nazima kitakwiye kubura mu rugo. Reka twifashishe izi ntambuko nashoboye gutororokanya, tubona 10 zikomeza umubano wo mu rugo. Mu gihe mu vy'ukuri umugabo uzikomeje ukazitwararika, bizotuma umugore wawe aho uri hose mu vy'ukuri umuha agaciro nk'uko ari umugore wawe, ari ngo n'ingabire nziza ngo kuhoraho. Uko zigera ku 10. Intambuko ya mbere, gusenga. Abagabo benshi mu ngo ntimusenga. Abagabo benshi mu ngo ntimusengera abakenyezi banyu. Abagabo benshi mu rugo ico kintu umenga mu vy'ukuri
ico kintu nikinabaho, ni n'agahinda ku bantu ho mwitwa yuko muri abatambiramana hasi ndi ku dini rinaka, mu gihe uvuga yuko uri umuntu umaze kujana Bibiliya, wumve yuko mu rugo rwawe hatabaye guhamagara Kristo ngo abe mu rugo rwanyu, mwumve yuko mu vy'ukuri urugo rurasambutse. Satani wewe aca agaragaraho, naho ngo iyo amaze kuza mu rugo aza afise inkomezi nyinshi, bigatuma mu vy'ukuri ibikorwa vyose bibera muri urwo rugo bigaragara yuko ari urugo rwa Satani. Mwumve yuko rero igicaniro mu ngo gikwiye ngo kwama caka ibihe byose gushika turi Kristo umuzo wa kabiri ugarutse, niho urugo ruba ruko rurategurwa neza. Kabiri, uca bugufi. Abagabo benshi ni muca bugufi, ubona yuko imbere y'umugore wawe uba usuzuguritse. Abagabo benshi kugira ngo muce bugufi, umenga mu vy'ukuri umugore ntaba akiguha agaciro. Numara gutahura ijambo guca bugufi, bizotuma kimwe Imana ivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu, rirya jambo rizokugumamwo rikubogabogamwo ibihe vyose gushika Kristo agarutse. Mugabo nubu ubona yuko ati je sinoca bugufi imbere y'umugore wanje, wumve yuko mu vy'ukuri urugo rwawe uba uriko urarujana nabi, uba wamaze guhusha inzira ijanye yemerwa ni inzira rukristo, kuko muri wewe uzoba umaze kubona yuko mu vy'ukuri uciye bugufi Satani aca kwereka ibintu ubwo nyene bigaragara yuko utoshobora guca imbere bugufi n'umugore wawe. Kwihangana, abagabo benshi ntibihangana. Nimba mu vy'ukuri umugore wawe hari ikintu kitabereye yakoze, kugira ngo wihangane bikanga. Mbere hari n'impanuro noha abantu b'abagabo mu vy'ukuri nkunze kubona rimwe na rimwe, ugasanga ikintu umugore niba bakoze akantu k'agakosa, ubwo nyene kwihangana ntibikugaragareko, ukaca utangura gutonganya niba hari abantu, ukaca utangura kuvuga amajambo. Umva, umugore wawe ntumwereke ko mu vy'ukuri umukunda. Inzira nziza kwihangana. Umugore wawe yakoze amakosa, shaka ugende umuhamagarire hariya hama mugikemure, kuko n'ubundi umaze kutihangana mu rugo mu vy'ukuri urugo rwa ntabwo uba uriko urarubera amaso, wamushinga ntahewe usaba imbabazi. Abagabo benshi, abantu benshi muratsindirwa naho buri mu makosa, kandi mwe mu Imana akakwereka yuko uri mu makosa, mugabo ngo nobasuzuguritse ngo nta mugabo asaba imbabazi. Ivyo wabikuye he? Wabikuye mu jambo ry'Imana Bibiliya? Nta hantu na hamwe biri. Abagabo benshi rero mukunze gukorera amakosa abagore banyu, ugasanga rimwe na rimwe mu vy'ukuri mugo kubakorera amakosa bigatuma mutabasaba ikigongwe, ngo woba ngusuzuguritse ngo nta mugabo asaba imbabazi. Ivyo ni ivyiyumviro vyomorwa ku mugwanizi Satani. Umugabo arasaba imbabazi kugira ngo agarure umutekano mu rugo, arico gituma uje usanga mbere urugo rwamiramwo induru, ugasanga abagabo mubifisemo uruhara cyane mu gihe mutaramenye neza itunganya ry'urugo rwanyu. Kubaha, mbega koko umugabo nawe arubaha umugore, aramubaha neza ijana kwijana. Iyo umugabo amaze kuba umugore ntibisigura ngo umugore nawe abagiye hejuru, ni impamvu zo kugira ngo agarukane umutekano w'urugo. Umugabo arubaha umugore neza mu mahoro n'umutekano. Iyo Kristo amaze kumuhamagara akagaragara muri we, bituma umugabo yubaha umugore, bigatuma mu by'ukuri wa mugore nawe amugaragariza ko rwa rukundo kwa kumwubaha, kuko n'ubundi nta kindi abagabo muharanira uko abagore babubaha. Uyu mugore rero yakubashe, mugaragariza urukundo rwiwe, umwubahe nawe mwubahane, kugira ngo n'ubundi urugo rwanyu Satani mubashe kumugwaniriza hamwe. Gatandatu, guhuza ibitsina canke kurangura amabanga y'abubatse. Mu vy'ukuri ivyo navyo biri mu bintu bituma abagabo benshi mutuma n'ubundi urugo rutamera neza, bivanye nuko mu vy'ukuri ico kintu umenga mugomba kugifata minenegwe. Satani nawe agaca bifatiraho cane, bigatuma mu vy'ukuri mbere n'ingo nyinshi muri bino bihe vy'iherezo, ingo nyinshi ziriko zirasambuka kubera iki kintu. Nimba ari ikintu co kwitwararika, ikintu co kurangura amabanga y'abubatse mu bubakanye bafitiye uruhusha, ni ikintu kigarura umubano w'abubakanye, rukomeza ingo nyinshi. Ariko mu gihe n'ubundi iki kintu kidateguwe neza, bizotuma benshi murenga ibigo, mukarenga kwibwirizwa ry'indwi, bigatuma mu vy'ukuri hama imivurungano mu rugo kubera iki kintu kitaba kiteguwe neza. Bagabo beza mukibere mu maso kugira ngo n'ubundi mu vy'ukuri iki kintu congere kigarure umubano mu rugo.
indwi, kubabarirana, ukamenya kubabarira umugore wawe, nanabivuze kumubabarira kuvyo aba yagukoreye, kugira ngo n'ubundi urugo rwanyu ntumwemere ko Satani ari arubera umuyobozi. 8, kuganira. Iki kintu kirafata abagabo benshi kutaganira n'abakenyezi babo, n'abafasha babo. Ya ngabire nziza twamara kumva ngo umugore ni ngabire nziza uhabwa n'Uhoraho, ugasanga mu vy'ukuri kugira ngo umuhe umwanya muganira, ugasanga umugore yamera nk'umwanya tuyaga ibijanye n'urugo, haba ku bana, haba ku muryango, haba mu bijanye n'umutungo, haba mu vy'impwemu. Umugabo ntiwigere uha agaciro umugore wawe, mbere ugasanga biranababaje, ugasanga hariho abagabo benshi batigera batwenga bari mu rugo n'abagore babo, mugabo ugasanga iyo ari hanze ku wundi mugore w'uwundi mugabo yigiriye neza atagatisha, bariko baratwenga, bariko baraganira, kuko utaha umwanya uwo mubanye. Ico kintu kirisha ingo nyinshi cane gose. Nobabwira yuko ibiyago biratuma amashirahamwe akomera, ibiyago biratuma akazi urimo kagenda neza, ibiyago biratuma haba mu mashengero atandukanye kwa mu burongozi buyaga, bituma bigenda neza. Ubu ikiyago kiratuma ingo nyinshi zikomera, ibiyago biratuma hagati y'umusore n'inkumi bakirehezanya, mu vy'ukuri bibaha gushika ku ntumbero runaka. Wiyumvira umugore wawe aragusavye mu mwanya tuyage, wamubwiye yuko urushe, wamubwiye yuko ata mwanya ivyo bifitiye, wamubwiye nabikora uko avyumva. Ico kintu ni ikintu kibi cane gose. Nobakeburira abagabo beza kutasubira kuza muri iyi myanya mugabo wawe, babagore banyu beza. Bibiliya yamaze kuvuga yuko ngo ari ingabire nziza kuhoraho, rwa rubavu rwawe twumva yuko mu vy'ukuri ngo ni urubavu rumwe mu mbavu zibagize mu ngoma abashinganaye mwebwe. Arico gituma rero mukwiye kuba maso ku kintu kijanye no kuyaga. Ni muyage mu rugo, bizobaha no kwongera gusubira muri kahise, mwongere muvugurure amasezerano yanyu, mwongere urugo rwanyu, mwongere mu rutegura ubugira kandi, maze mwirukane Satani, maze muhamagare Kristo aba ari we yibera mu rugo rwanyu, maze kugira ngo nta kindi Kristo ngo yageranije n'ijuru rito atari ingo. Mu ngo ziteguye gutaha ubwami, mu ngo ziteguye gusanganira umuzo wa kabiri wa Kristo, namwe mukabamwo. Haleluya, amena. Hama kw'icenda, ngo kuba umunyakuri. Abagabo benshi ntabwo muri abanyakuri, abagabo benshi ntabwo muri abanyakuri. Murakunze kubesha abo muba muri kumwe, abadamu murakunze kutaba bizigirwa ku badamu. Ngo Satani arakunze kubashirako amajambo atabereye, akunze kubabwira ngo umugore si kumubwira vyose, umugore. None ko twamaze kumva ngo ni ingabire uhabwa n'Uhoraho, none niba ari ingabire warose wahawe n'Uhoraho, niki gituma utomubwira ivyawe? Ico nzico nuko abadamu benshi mu vy'ukuri barisanzura ku bagabo babo, bakababwira ibibagoye. Mugabo mwebwe, ego ndabizi ko ku kintu kijanye n'umutungo hari abadamu benshi bashagomba kuvyitwara kutari ivyo, ariko abadamu benshi nabo Imana ibababarire cyane, kuko mu vy'ukuri mu mugabo amaze kukubwira umutungo wiwe ugaca ugomba kuwukoresha kutabereye, ugaca usanga bari abagabo benshi baca bagira ku gashavu bahisha. Mwumve yuko namwe bariko baravyitwaramwo nabi, ariko mwumve ko mu rugo ni kubwizanya ukuri, kuko hamaze kugaragara ibinyoma. Ikinyoma none turazi n'ico ijambo ry'Imana kibivuga ko ururimi rubesha ni ibintu vyinshi, ngo ni gisesemwa kuhoraho. Mwumve ko rero mukwiye kubwizanya ukuri. 10, kwemera ikosa. Abagabo benshi ntimwemera ikosa, abagabo benshi ntimwemera ikosa. Ubusuzuguritse imbere y'umugore, ivyo biva ku mugwanizi Satani. Mbega murazi nimba wa mugabo we wakoze ikosa, mukahamagara umugore wawe ukavuga ati sheri wanje, mwamikazi wanje, mabuja wanje, ndakubwiye kiriya kintu nagikoze, mbabarira. Wumva ico kintu ukoreye umugore wawe mu vy'ukuri gituma umugore wawe nawe yumva ukuntu ibintu bimururumbamwo, bigatuma mu vy'ukuri aho Satani yoza kugira ngo abatege basambuze urugo rwanyu, bigatuma ico kintu kitagaragara. Izina ry'Imana yacu rihabwe icubahiro. Reka rero mbatumirire bagabo beza kuza muri iyi mu Migani
mu migani amajambo avugwa n'umugabo ku mugore aba ariyo majambo namwe azokwama bogaboga muri mwebwe. Umugabo afise umugore aroranye ngo ninde yomuronka ngo kuko ari uw'agaciro kurusha utuyenge twitwa barijane. Amen. Uwo mugabo rero ngo yamashimagiza umugore wiwe. Uwo mugabo kuko afise umugore mwiza umva ibikorwa vyiwe vyose aguma amushemagiza. Ugati iyo ateruye ngo iyo ku 26 ngo iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge ngo icagezwe cineza kiri ku rurimi rwiwe. Ngo 17 ngo agendeza ingeso zabo mu rugo rwiwe kandi ntarya ivyo kurya vy'akamu vy'uwamukaniye ngo abana biwe bava hasi bakamuhezagira. Amen. Uwo mugabo amajambo acaguma gusa avuga yamavuga amajambo ngo ati hari abagore beza kandi benshi bakora ivyiza ariko barusha bose. Ninde mugabo yama yavuze amajambo nk'aya ku mugore wiwe? Bagabo Imana ibagwanirire cyane. Abagabo benshi umugore abashobora gukora ivyiza mugabo kugira ngo avuge ivyiza ku mugore wiwe kama yabivugiye ku bandi bantu. Imana ibagwanirire cyane. Ico ndabahamagarira ni kuza murakoresha amajambo tubona mu migani 31 ku murongo 29 uti hari abagore benshi bakora ivyiza ariko weho ubarusha bose. Ukunda umugore wawe kuko utamukunda, manzi urabe ingorane ituma urugo rwawe rudahagaze neza. Manzi urabe ikibitero, manzi urabe kahise kwawe, amahitamo wagize kuko hariho ingongo nyinshi zisambuka bivanye n'uko amahitamo yabo yabaye. Bakoresheje amarangamutima uko umuhanuzi kaza bitubwira mu gitabo Urugo Rukristo. Mwicegere kubera muba mwatanguye nabo urugo bigaca bibaha n'ubundi kutazigera mubana neza ibihe vyanyu vyose. Ariko mbwe wawe kubitije amaso inyuma ukabona ati jene nahisemwo neza, ucura tahura neza ati iki ni kigerageza ndiko ndagwana naco. Bucugena rero muri za ntambuko rero nababwira hajya rero niho hari umuti. Ni umara gukurikiza urya muti. Urya muti nabahaye intabwo zigera ku 10. Mu gihe wa mugabo ugiye kuzikurikiza urashaka unabipime basi ugerageze basi. Uhoraho niyo yabivuze neza ati muri Maraki ya 3 ati nimugerageze murabe ko nabagerageza nabagomera kumubwira basi ushaka ubutavyumva gerageza upime zirya ntambuko ku mugore wawe ubipime ukwezi nimba uwo mugore wawe yarigize ngabira imigisha y'Imana. Nururirimbo tugiye kurangirizako. Ururirimbo nari ngifise byinshi byo kubabwira ariko mu nkundire reka turangize. Nururirimbo mu gitabo cyacu cy'Ikirundi anye ico ndabifuriza mu ngo zanyu bagabo beza. Ariko nawe rero bishobora gushika ugasanga urugo rwawe rumeze neza, ubere maso ko Satani we ntiyicaye. Hari n'izindi ngo nyinshi tutabona ko bawukanye mbwa bawukaniye mu nzu bitsindwe mu izina rya Yesu. Ni indirimbo tubona ku nimero y'194. Iyo hari urukundo mwumve. Igitero cya kabiri ngo Mukarurino nyugwa haruru kundo sinongiri bindusha haruru kundo ibiri munsu vyose vyohindukaga hore hoba kamwe gusa haruru
urukundo, ineza mu rugo itera umunezero, hari urukundo. Ngo ibiri mu nzu byose biba amahoro iyo hari urukundo. Ubandanije iyi ndirimbo umuririmbyi yarabanije avuga ngo n'Imana ngo irahe bikaza ngo ikicara ikamwenyura. Ingo nyinshi koko Imana iraza ikamwenyura. Imana itugwanire cyane. Reka mbahamagarire kugira ngo ingo zanyu Imana ize yicare yibere w'abamarayika b'ijuru batambatambe, maze kugira ngo ibiri mu nzu abandi baririmbyi nibo bari indirimbo nziza, ati baba imbeba bwaba ubunyegeri bwaba umuserebanyi cyaba ikintu cyose c'igitungano, ikintu cyose kiba mu nzu ngo kiraba amahoro. Mbega urazi iyo tamahoro ari mu nzu n'impuzu ziratokombera nta mahoro zironka. Akarore umugabo arashwanye n'umugore, ugaca usanga agiye ku masahani baramenaguye, ugaca usanga impuzu agiye ku mpuzu araturiye, ugaca usanga agiye ku biyo aramenaguye. Ntibironka amahoro navyo nyene. Bironka amahoro gute? Namwe ubwanyu mutamutekanye. Ariko iyo hari amahoro urabona yuko impuzu z'umugore zifise agaciro. Iyo hari amahoro urabona yuko amasahani afise agaciro. Iyo hari amahoro urabona yuko utakwiye kubangura ukuboko ugiye guhana umugore wawe. Reka Imana ibagirire neza kandi ishikare kubahindura, kandi ishikare kongera guhamagara abamarayika bibere mu ngo zanyu. Nibyo nabasabiye, nanjye nisabirana imizina rya Yesu. Uragize neza kongera gutwibutsa ubugorozi buciye mu ngo nyinshi zitarimwo amahoro. Data mwiza, umumu wese nkuko Pawulo uvuga ati mwisuzume nimwe mwizi, umumu wese atsindirwa wongere kumuha kugira amasezerano mashasha mu rugo rwiwe, maze ahereko yongere aguhamagare wicane mu ngo, maze ugiye kugaruka umuzo wa kabiri ingo nyinshi zo zigusanganire. Turavyatsa Imana bicimiro rya zina ry'Imana Yesu Kristo. Amen.